makiri muto kujya ashoye kubivugana myaka irenga kuri 25 y'abafise ariko urana ko ari umwigeme ari courage cyane urana ko afise inguvu nyinshi kandi twizere ko edisigira kabiri bizogenda neza kabisa turaza gufata umwanya ukwiye rero tunabigarukeko turaza kugaruka Hassan kubiriko biravugwa hariya mu mugwi We Love Music canke We Love Music Gusto na Fernando Hassan hari bimaze iminsi biriko biravugwa kwitandukana y'uno mugwi We Love Music turaza gufata umwanya mwiza tubigarukeko Bizimana Abubakar Karuma benshi bazi ku izina rya Sadbi nibikiribanga agiye gukora igiteramo ku ncuro yiwe ya mbere mu gihugu c'Ububirigi muraza kuvyumva muri kino kiganiro aya n'ayandi niyo twabateguriye mu kiganiro Hit Connection kuri Buza FM canke the number one soga station in our country the sound of Burundi mu masegonde make turagarutse kuri Bankobo inoti kuri Bankobo inoti na mafaranga ibihumbi 7 utanye kuyigura ubu nukuvuga yuko tiki ya 10000 uyiguze akiri kare uyigura 7000 hanyuma Hassan baganuye mumva gukura ko amafaranga 3 wa mipro iyo 3000 usobora kuyifatamwo bisi kuza muri show iyo 3000 usobora kuyiguramo ikinyobwa ibintu bikatsa bifata inzira urumva VIP nayo n'amafaranga 50 VIP ariko nta VIP yo ni kujya nyene besha ko ari yumvira mbe hazwari n'amatable ego amatable arahari hanyuma ukeneye table ashobora kwegera akandika kuri Instagram ya Kigingi akamwandikira kuri Instagram canke kuri Facebook aramwishura akamubwira ashobora kuronka canke nyene ashobora kugenda kugira ashobora kuronka iyo table ya Kigingi Sama Comedy kuri munsi ya table ya VIP mwamaze kuvyumva rero Kigingi Sama Comedy ni ku munsi wa kane hariya kuri Messe des Officiers Hassan gerageza ufata ka affiche usubira utwibutse n'abaye bakomedien bazoba bahari muri kino giteramo ariko kandi n'abaye baririmbyi bazoba bari kumwe na Kigingi muri kino giteramo sa Kigingi Sama Comedy gisanzwe kiba rimwe mu mwaka kandi kikandikisha amateka adasanzwe twibutse abaririmbyi ndetse n'abakomedien bazogaragara muri kino giteramo ca Kigingi Sama Comedy ndavuga umuririmbyi asanzwe ariko neza cyane kandi afise amahitso ngo ariko arakundwa n'umusore Dramati azogaragara muri kino giteramo ca Kigingi Sama Comedy undi muririmbyi azogaragara mu giteramo ca Kigingi Sama Comedy naho sundi ni Gusto canke Melanin Boy azogaragara muri kino giteramo ca Kigingi Sama Comedy ego hama Kigingi nibagiye abandanga karanga Trupa Magaba izo bihari kugira ashobe guteramisha muri kino giteramo ca Kigingi Sama Comedy hanyuma dusimbire rero kwa comedy bazoba hari muri kino giteramo aho ndavuga Mutima lo Comedy azoba hari aho ndavuga Lord Big azoba hari Laure lo Comedy azoba hari Chisha Ado azoba hari Michael Senganzi azoba hari hanyuma azorimo n'abanyamahanga bazoba bari kuza gushigikira Kigingi hari umukongomani azova mu gihugu ca Congo naho sunditwa Alain Esengo azohari muri cyo giteramo haro nundi mu comedy asanze aba mu gihugu ca Kongo nawe sondi twa Mwami Balana azohari muri cyo giteramo ca muri mu giteramo ca Kigingi Sama Comedy nashe kuvuga Michael Senganzi muramunzi amazi gukorana byinshi cyane biteramo ariko na Kigingi nabonye witwa Lukaba nawe zobahari nabonye witwa Ig azobahari witwa Seke Talent nawe zobahari witwa Kim Kiwi nawe zobahari nashe no kubona Amipro numu DJ asanze aba mu gihugu cy'u France kuri no affiche witwa DJ Saido baramuzi Saido azwari no mu giteramo ca Salbi mu Bubirigi yego umva ajengaha acha subira kandi hari kabisa hanyuma nashwe kubona no mu DJ onga muri Downtown DJ Zenobino azohari muri cyo giteramo ca Kigingi Sama Comedy ariko Amipro munazosiya muri kino giteramo bonazo arinde kwe nta numwe asante kwibukanye neza yuko ano mateka
aba rimwe mu mwaka no kuvuga yuko umuntu atazoza muri Kigingi Sama Comedy no mwaka azosubira kandi kuryoherwa mu mwaka uza nta mpamvu nimwe rero yo gusiba muze muri benshi iciza Hassan namye ndaganira na Kigingi uzi yuko na stage na sound tayari byamaze guheza kubako cya kweli tayari iki nico gikwereka yuko imyiteguro igeze kure urabona ko Kigingi igiteramo cyo aracitegura neza cyane si nivyo Hassan ibiteramo vya Kigingi n'ibiteramo biba bisukuye Hassan vya bindi abantu baza 18h 19h mu biteramo barabizi ko muri Kigingi Sama dutangura hakiri kare guhera saa 7 abantu baba batanguye kwinjira saa 9 umukomedian cyangwa umu artist abaduze kuri stage navyo kuvuga ati ngo igiteramo ngo vya bindi ngo bibe mwijoro ngo kushogira performance y'abaririmbyi yaye kandi ikindi naco bamenye Kigingi ni wazo ari na MC kabisa farakira umva bizotangura hakiri kare no kuvuga si vya bindi ngo muza mu giteramo nyene igiteramo mubone mwijoro ngo VIP ngo mubone mwijoro ko arimwe n'igiteramo Kigingi uzomubona hakiri kare isaha 8 azoba ari hajya isaha 8 uzoba mubonye kuri stage isaha 8 azoba yatangiye kubanezereza muze rero muri benshi kwinjira ni 10,000 ariko iti kwiguza hakiri kare kwegura kuri Bankobu wumvise kutanga amafaranga 7,000 ni reduction 3,000 hama ticket VIP ni 50,000 kubashaka amatable musobora kwandika kuri Instagram ukamwandikira mugenzi Alfredo Bancange Kigingi kugira ngo ibintu bisobore kumera neza kandi cyane nuko yemeze rero ni Hit Connection Buja FM ni the number one soga station in our country, the sound of Burundi, la meilleure des stations reka uze twakire mugenzi wacu Israel amace tubandanyiriza makuru yacu ari muri Kimberly Entertainment tubabwire umwana w'umwigeme ataraskana n'imyaka 25 yakoze igiteramo hariya kuri Source du Nil hari ku munsi wa gatanu nitwa Ami Pro the MC ndi kumwe na Hassan H ariko tuza twakira na mugenzi wacu Israel amahoro cyane Ami Pro Hassan H yes mu buhinga bw'ivyuma ndabona ntivyari bwamere neza ariko Israel buranyumva okay meze neza Ami Pro yamucane yego vraiment uje ufise akanyamuneza kadasanzwe jina mamster twaraye tugutaziriye nti Ami Pro Dafsina abayi makuru kumengana na yonzi Ami Pro Dafsina iyo ekezo ishireko yego vraiment Ami Pro Dafsina faut pas gufina mu buzima Ami Pro Dafsina sigituma ariko yego vraiment umeze neza Hassan nameze neza sana aka weekend weekend yagenze neza kubera ku munsi wa gatanu ko twari turi kumwe nyuma yo kuburaga contact ndagataka ukacuna Hassan H none tuzokunda yataye contact abigutuye Israel chewe none wataye contact ya Israel hariya kuri nuze Source du Nil twarayibuze none wajama bose muri Vin Sound baramfashije barasa n'amatara turabura imodoka yaraye hajya rero Zad Salim niyo gufashije nastabonye nataka imodoka yawe narayirabutse mu masizere z'agatondo nga muri Malibu urazi umuntu yaje kunsova je sinanzi ko bayatsa ata contact asava twiba imiduga amana yacu ndi yaje gusova aba bajama ba bukuru na buto abunga kuri wakawaka bakora ama contact niyo baje kukaza vraiment sans cyanda yitwara nyene hariya kwa Daddy kugira ngo basibuke baca petino bayicunze petino bibaraba ariko meze neza meze neza vraiment Ami Pro Hassan nawe nenda mukumbuye samedi nyuma handi twaja gushigikira Ami Pro
Asana yako aratagata Ndavuga ati ishwi samedi vile ntimbona ewe Asana yari mu gisagara niyo twamurindi oya samedi kumutanga navuye kumutanga ku Nyabungo canzanga kuvugana na Big Boss ngaha Fredina razi ko afise igitera mu machomo vendredi hamwe na samedi amagaye Vishu none ko ataraduhamagara Asana oya yavuze ati kuri inbox bar haya kwa niba hariyo nyamachoma vendredi hamwe na samedi vendredi Vishu avuze ati oya ahubwo Epifamba niwe aza kuturondera kubera Epifamba hamwe na Papa Lacoste niwe babihagarike ibyo biteramo ni sawa cyane Ferdinand n'umuntu muzima sana yazaye ko tuzofata n'umwanya tunabigarukeko ariko reka tubanze Israel na Hassan dusime Hassan na Israel burya ino entertainment yibonye umuntu aje agakora ikintu kikaba no gusima Israel yego cyane hari umwana w'umwigeme yitwa Kimberly asemeze yitwa Kimberly Entertainment ku munsi wa gatanu Israel yaratweretse ko bishoboka akora igiteramo ahamagara aba artiste b'abarundi azana stage na sound ya Even Sound azana security nziza protocole nziza decor iteye ubwoba azana gushigikirwa n'abagwizatunga batandukanye bari buzuye muri VIP bari 550 asa no mwigema afata ijambo avuga ati ibi naravyigiye kandi ngiye kubandanya nkora igisoboka cyose kugira ngo umuririmbyi w'umurundi ashobore gutera imbere n'ikintu ciza kandi so gukenguruka reka dufate umwanya mwiza Asana Israel tunamusimbira no mwigeme yizariya kuri Riviera High School amakuru maze kuronga nuko agiye kwiga mu Bwongereza babarungisa ari batandatu ari mu batoye ikibazo yego agiye kubananyiriza mu Bwongereza Hassan England kabisa UK ku munsi wa gatanu yamwigema ciye ubwenge yari afise ubwoba yuko ataza kuronka amahirwe yo kubandanya ariko asanga mu batowe arimo kandi yaronse amanota meza burya yakoze igiteramo muri stage jewe Imana yabikoze ayo gutuye nukuri Imana yamubaye hafi kandi ico nabonye no mukobwa ari courageuse kandi n'umukobwa ari araciye ubwenge vraiment araciye ubwenge sana si vya bindi ngo ushaka kumuca intege facilement no arazi icyo ashaka gushikako arazi ashaka gushika arazi vyarimwo uravye ingene yaduze kuri stage ashimira abaririmbyi ashimira abantu baje ashimira abantu bose entreprise yamufashije ndavuga nti uyu mukobwa vraiment arafise ishaka n'umwete nukuri uravye ukungene d'abord wewe yari sur na VIP bajya wa boss ba Richard bamaze kureserva kera jewe naravuga ati none 19h turaza kuronka umuntu aza kuri n'imiburiburi basi 500,000 table imwe uzi yuko na nyuma ya shoga Israel naguciriyemo hari aba boss bahamagaye aba artiste babakubita 500,000 kubera baryohewe ibaze Asana burya nasanze hari abantu bafite amafaranga sana raba ijya VVIP yarimwe abagwiza tunga yari ya Emily ba Gerard bande kumbe na Sandra yari komeje Sandra yari miliyoni uyu nga mabutano tatu ikungu kumbe no boss kazi 1 million man ndamubwira ati Kim none turasa kuronga n'umuntu aza kuriha ba stable ati fise 26 table 26 bamaze kuriha 500,000 okay du table standard barishe 1 million ati abonye nubwo baza 20h nta kibazo urubanza ruraba siguma kujya ne urumva arazi vyarimwo kandi arazi ivy'ama evenement vraiment arabimenyereye ku gitaramo ciwe ca mbere
icakabiri cyo kizoza kimeze gute turaza no kugerageza kumurondera ku murongo kirenze egage ntango yamigoye biragoye cyane turaza no kugerageza kumurondera ku murongo wa telefone kugira ngo dusobore kumubaza challenge yahuye nazo ariko kandi aze no gufata umwanya ashimire abantu basoboye kumuba hafi ndetse n'abantu bamufashije kugira ngo kino giteramo cyo gishobore kugenda neza ku murongo wa telefone twamaze kumuronka yitwa Kim Hassan gerageza umutwakirire allo umeze neza ga Kim Ego ni bon. Uri live mu kiganiro Hit Connection uri live muri Buja FM ndamukiriza abagenzanje Israel hamwe na Hassan H Ndaramukiriza cyane Israel na Hassan na Amiso yambu irakiza Kim umeze neza ni turiko turakumva neza reka uratwumva neza ga Kim Yes ubu turakumva gatanu kuri gatanu tubanze tugukeze imbere yuko tuja no mu biteramo tubanze tugukeze ku manota meza ku ishure waronse amatwa dusumira n'akaburse karabonetse tera imbere cyane Ego merci beaucoup hari ku munsi wa gatanu kuri Source du Nil niho wategura igiteramo cawe ca mbere ni igiteramo wovuga kwiki ariko ni igiteramo wagize experience imeze gute ni igiteramo wobwira iki abariko barakumviriza muri kano kanya Amiso so kusoma neza harakana ntumvise narimba DJ uratwumva Ego ndakumva Ego narimvuze hari ku munsi wa gatanu kuri Source du Nil aho wategura igiteramo cawe ca mbere experience wakuye mu giteramo cawe ca mbere ni experience iyahe ariko niza ya challenge wagiye urahura nazo ni giki wobwira abantu ku giteramo cawe ca mbere waraye ukoze ga Kim réussite ya mbere nuko abantu bacitavye j'étais pas sûr yuko abantu baza bumvise ko ari umwana ariko aragikora hama challenge nagize n'abantu baje bandikuhaje ati ntago uza kubishobora ko utazanye makizo wo hanze ngo wazanye abarundi gusa ntaje ndababaza ko iki mudakunda abakizo b'abarundi umva niyo challenge nyindi bazinagize ego challenge yuko dekwaja umuntu ahanziho yaba organisation yaba mwebwe n'ukuri mwese mwaramfashije cyane nta challenge ngaho yari hari ego ni igiteramo cawe ca mbere bigiye kubandanya canke urabanza uhagarike nimba ugiye kubandanya harakurikira ikindi giteramo ryari ariko kandi byari vyoroshe kugenda kudodora usaba ama sponsor abantu ngo bakugururire kuco uvuze cyo kubandanya igiteramo cha BYV show kizobandanya chaque summer mugabo Kimberly yo idoka n'ibindi biteramo tuzoza tubabwira fise n'ikindi giteramo ndiko ndorganiza cyo muri October bikunze ego ngo ndababwira detail nyinshi muri September neza ego yarakubajije ati no kucerekeye kurondera ama sponsor kuja kudodora vyarakoroheye ndashimira cyane abantu ba sponsorije first of all kubera n'ibyangoye cyane baranyumvishe barumvise ko ifise vision ya 2040 biranyorohera mugabo hari hamwe bukebwe kubera n'umwanya nakoze nateguye concert umwanya mutoyi urumva byarumvikana bamwe byaranka yuko bavana muri budget mugabo baragerageza ko bashoboye kumfasha abavyeyi washoboye kubakonvenka gute mu gihe hari abavyeyi benshi batabitahura canke badashobora guherekeza abana babo mu mpano bo bafise surtout muri no entertainment hano mu Burundi usanga ari abavyeyi benshi batabitahura ariko we twarabonye papa wagufata ukuboko mama waguherekeza bakuba hafi muri vyose na hose vyagenze gute dushingira intahe Kim okay ntigeze byoroha first of all kubera natangiye kwiga sawa nko muri 2022 ntejeje
olevo yanje ongiye ngiye kuja biteka birabanza biragorana kubera umuvyeyi kumubwira ati ngiye muri industry ya entertainment hari bamwe bumva ibindi bintu hama n'ikindi naco nimba mubizi kuva quand j'avais 2 ans naragiye muri concert ya P-Square umva nguma ndabasarana ati ndashaka kuja mu P-Square agabo ni byakunze yuko ndababona kubera baje bateze ego hama urumva rero nizo experience bari bafise yuko namye nkunda umuziki namye nkunda kuja mu evenement yose umva mu vacances ifise time nategeza kuja muri concert izo zose ababwira ati mumfashe ndazi ko ndiko ndabagora mugabo mumfashe mumperekeze mubone yuko ndiko ndaja mu bintu nkunda kandi bizonanyungukira mu bintu niga kubera niga business management umva rero hari ukuntu byoroshe ukuntu ntanguye kwiga biteka niho byatangiye koroha kubumvisha yuko bashobora contrastinga nkakora iyo business ego ni igiki wobwira bariko baratwumviriza muri kano kanya kuri Buja FM n'abariko baradukurikirana kumbonesha kuri kubaje n'abatashoboye kuza naho nyene bari bamwe bantereye naho bataje mugabo sio ndabashimira cyane kuri support mwangiriye naho bitashoboye ko bamwe baza n'abaje ndabashimira cyane tubandanye dukunda igihugu cacu dukunda umuziki wacu eko merci beaucoup Kim ariko kandi unatwibutsa intumbero canke igituma wateguye bijya bintu mu kurangiza vision yari kubandanya iyi vision ya excellence monsieur le président nkuko yatubwiye twankoraje abajene tuje muri vision ya 2040 2060 hama n'ikindi no kwankoraje abantu gukunda nyene ibyabo kwerekana image y'uburundi jishije mu muziki y'abarundi urakoze cyane tugushimire twongere tunagukengurukire kuba waravuze ati ngiye gukora ikintu kandi kikaba Imana iguha umugisha ubandanye utera imbere usike kure ariko Imana ibandanye isiramwe imiyaga kugira ngo bibandanye baneza gusumba urakoze cyane Kim merci uturamukirize n'abandi mama n'abandi ego Hassan Roba yuko no mwigema azi no kwishura no mwigema arazi kwishura urazi gituma gami shoye kuvuga rino jambo je nari muri staff yino ya team ya Kim twarashoboye je bwa mbere tubonanye nawe twahuriye nga muri centre ville tugiye gusaba sponsor muri zijya company twabonye hajya bagiye kumushigikira Amipro no mwigeme nabonye ko bamutahura urazi umwana w'imyaka 20 atarakwize n'imyaka 25 akavuga ati je ngiye gukora igiteramo akiyangaja imiliyoni nkayajya hari abantu baba boss nga ariko vyabanani abanyijya stage dabakijya kibanza cyonyene kugifata dabijya decoration 3 million Amipro dabijya decoration kugira bahaguhe muri Subsede ibaze okay shiramo amafaranga ya Kevin nkuru nziza shiramo amahera yo guhemba aba artiste shiramo amahera yo guhemba security kandi umuntu wese agataha aryohewe Amipro ajya nabonye kuba umutunzi kuvuga ngo kuba uciye ubwenge cyane ahubwo guciye ubwenge cyane nabonye umengo ni mu mutwe kwera urya mwana n'umwana muto cyane na myaka myinshi cyane aziye mu muziki ariko kavuga ati jewe n'ukuri abavyeyi banje ndashaka umuza kunshigikira nabonye ko umengo ni umuntu gushika ino saha azi gukora ibintu byinshi cyane Kim rero agiye kudodora ahantu hagemo bamwe agiye gusaba ama sponsor baramutahuye kandi baravyemeye bavuga ati ifo ko tumushigikira bamwe bakavuga ati none ko ariko gambere kweri tugamuha amafaranga yacu eske tuzobona ivyo nk'abandi bandi bako barakora ariko aravyemeje kabisa kandi cyo nakunze Hassan yaragerageje no guha agaciro abantu bose bamushigikiye ego ico kintu sinzi ko mwakibonye umuntu yamusigikiye yaramuhaye agaciro ivyiwe vyaravugwa namwigeme no kuri n'intwari kabisa ndetse urabona ko n'abaririmbyi kubwabo baramushigikiye
sinzi ko mwashoboye kubona Berishima yarashoboye kumuhamagara kuri stage abiri yavuze ana n'umwana akiri muto ariko tumushigikire acamuha n'ijambo bamona baba kiriku bose n'ukuri Alvin Smith babitahuye zirega nari bitahuritse 19 ukabushitse yagiye mu artiste Ami Pro ni bitahuritse cyangwa no soko muri Zabuja FM ni bitahuritse kumva ko umwigeme y'imyaka nka 23 cyangwa 24 dufatire muri niyo myaka agamagara abanwana ngakya igiteramo kingana kurya umuntu abaciye ubwenge cyane oya raba decoro pompe ya decoration washivuga rega cyane ngo ni mariage uyu Asani nagiye numva tapi yacyambuye ati ngo uyu mukobwa ngo ararenze ngo umenganiza evenement za Paula urazi decoration ya Pro irarenze ibaze muri VIP mwicara niba intebe za white ku matapa arenze itapi oya saga ndaguha karorero raba kuri entre ingene winjira bana bara decoration ingene bari bahakoze kuri ego raba entrance ya pamoja nawe kuwinjira umengo winjiye umwana yaciye ubwenge aramenyeye gutegura vraiment cyari bon ça aho winjirira si wasohokera hariyo protocole yari amagence abiri iwawe n'ijya Starboy arabigime bashika kuri 30 ba protocole gusa abantu bagohera hari banagwera kuri hajya ku muryango kuri hanze ushika wicara kandi abantu bose bari bafite invitation narabonye na Croenare yarari hajya nivyo Croenare yarari hajya tumushigikira wana kwa numwigeme ariko arabikora neza cyane mugongo kabisa. Yes, nuko bimeze ni Buja FM ni the number one soga station in our country. Mukanya turaje dusimbire ukindi giteramo cabaye kuri ujya munsi muri Arena, ni giteramo cyateguwe n'aba DJ bahurike mu mugwitwa RTD canke Runtown DJs, nabo nyene banditse amateka adasanzwe mu masegonde make gusa. Trick on the beat, trick on the beat. Nuko reka makuru yacu yuno munsi Asana DJ Israel tuyabandanirize muri RTD canke Runtown DJs bari baramutse bategura ico bise Explosive Night edition igira gatandatu. Asana DJ Israel Arena amateka arandikwa, Sad bagaragara kuri stage ariko aririmba Jove bien, Easy Boy, Stylosophe Naba na Linoji hamwe na MB Data n'umugwi ndangakaranga abakumya banga ego ariko Asan vyari bigoye kwinjira muri Arena kubera ubwinsi bw'abantu, vyari bigoye gusohoka indani usohoka hanze kubera ubwinsi bw'abantu. Runtown yandikisha amateka, aba DJ nka DJ Philbite, DJ Zenobino, DJ Cat Loose, DJ B, DJ Alpha Brown, DJ Isa hamwe na DJ Patsman berekana yuko ari bamwe mu ba DJ dufise hano bafise igikundiro kirenze. Explosive Night igira recite ibice 100%. Yari sinzi ry'abantu ku munsi wa gatanu igenekerezo gicenda hariya mu bigo vya Arena Ami Pro. Jena giye saa 8 ndasuka hanze abasekirite barambwira ati Ami Pro indani haruzuye injira ntiwaronka naho hagara. Narashitse kuri comptoire ico nakoze navuze ati ahantu
harateye ubwoba n'ukungene bari bahadekoye vraiment bashizeho kaka podium oya podium karenga imbere ijya ni creativité ya bien sana kandi kindi nacho sinzi ko akibonye amamasi n'amaplatine ni yari hari imbere gusa bayazanye imbere no kuvuga yuko kuri kaya kantu hariho n'amaplatine ku buryo umuntu wasokora ku mu DJ ariko aravuza aba DJ babiri cyari kintu ciza ku DJ uri kuraraba public gukikwegereye urinjira nawe muri mood gusumba ko bavugiriza bicaye bari hariya Kadike na mama yupi bararyohewe mbona bagiye gusuka kamafaranga Stilozove aga style kiyo ariko yarakwambariye Paris Saint-Germain Stilozove wango nuze wumve kandi ari performance we ya mbere muri centre ville ko yaraherutse kugaragara kuri match ami pro none yarakubisa ari yamugagara ugute kuri stage amasoni yarafise itso no kubwira oya yamutsipesha nawe mengo itso no kubwira arafise ya mwana azi carico entertainment azi carico entertainment hari abantu batandukanye narabonye abantu nk'aba Nelinat Burundi abo nabonye na Mona yako aratamba Derize Barvini bose bari Mona aba twavuye kuri show tuza muri arena nasanze huzuye turi kumwe n'aba Pompari abasali bazad dugutana Sadbi na Kent bibasohose hari abantu benshi sana bati none ndinjana na gute na ama platine oya nibikunda asa kwinza na platine muri arena papa oya kwera kavuga contact Yobe bagatora tuba obligé kugenda hajya hejuru kwa Paula na dokima wari wakuye mu modoka yose mve na magic nabikishije ariko dusimire cyane mugwi Runtown DJs ariko rero kurundi ruhande ni evenement rego nivyo mu mwaka uheze ntigeze iba bivanye n'ibiraka bari bafise ni evenement yamaze kwaguka urumva yamaze kwaguka sana yavyibushe ni vyiza yuko unye mu mwaka uza yobera ahantu hagutse gusumba hari yarigeze kubera hari kuri Miki kwa Babu hari yigeze kubera muri Kozi ego ubu unye yabere ngaho muri Arena naho nyene Arena yarabaye oya babanze kubona ko bafise igikundiro rero yarabaye no evenement urumva irasukungene yubatse aba DJ bafise amazina n'abapompo ubona yuko ariko amatwa asumira ngo evenement yari kubera mu kibanza kinini ariko amakuru tumaze kuronka nuko hashaka kuba harabaye akagorane bituma bacha bemera gusubira kwikora muri bayimurira muri arena numva ngo no muri nuze bari bagiye kubaza hariya muri source du nukuri yoba ari ibintu bikaze sana ibere nk'ahantu hagutse nka kujyanye aja kuri entente ibere kuri source du Nil canke kuri jardin public canke kuri messe des officiers urumva nivyo vraiment kuko evenement ukungene yatanguye yagenda yevoluwa ubu unyigezaho rero iba yexplosa vraiment ikindi kintu sinzi ko mwakibonye ino evenement ya Runtown nibigeze bisangiza inturire baratanze akazi baragabuye amatashi warabona yuko ku rundi ruhande rasiko muri Now Creative hari ibyo yari karakora Mugisa Amiri Pro muri sound hari ibyo yari karakora nantuze Kabosi yari MC ukabona hariyo TBA batamvye ku rundi ruhande umugwindanga karanga wabijemwo ikintu cha bien ikintu cha DJ ushawiyumvira no gushama karanga hajya baramfuse baranyishe gushama karanga ni vya bien sana faut kuvaria man bijya bavyita tete barakoze banako baronse n'abantu atari bake kujya ushe kwivuga izirindi baza ko edusigira indwi batuzobibona iri kuri nko kuri Messi tuzibona kuri nko kuri Jardin Public tuzibona kuri Source du Nil bana bagira igitera mu gikomeye cyane bandere stage kazi
sound nziza yinjira hariya ebana aya stage yo kuri Primusic yaramfuse yararenze canke igiye yo kwa Dajo yari mitahe stage ijya kwa Daju gawe ya stage yo kwa Daju simwe Alberi ega nabyo bakoresheje bya Brarudi ega nabyo bijye byo muri barungereje hari byo burungereje vya Brarudi kuko na decore aba sponsor officiel yari kimwe mu binyobwa bisanzwe bikorerwa muri Brarudi yego yasa yuko rero dusimire cyane Runtown DJs kuri evenement nini bakoze ku munsi wa gatanu hariya muri arena hariho isinzi ry'abantu ni Buza FM ni the number one soga station in our country, the sound of Burundi. Yitwa DJ Israel ni Asan H hamwe na MC Ami Pro turagashirako diaspora turagashirako kibandanirize ni kiganiro tugukeze kibandanirize ni kiganiro oya none kudashaka kwivuga kibandanirize ahubwo reka n'aba boss kwanza babyumva kwanza baduteye amatike kwa baduteye nake nta séjour uzokenera kibandanirize ya metro vraiment aba boss kwanza jewe mubiri tari kumukira Israel yamanya akavivi akaviza yo pose zari ariko Israel ucuvyumva Israel ariko umwuga nawo tusikana umuntu sivyo kandi witwo kwihebura yego ukuvuga yuko wosanga no mwaka uja Canada uja Etazini vuga ati inshallah mugaba hari utuntu nzo gutuma untwarire hariya mu Bubirigi amipro ndagusaba izozura duha show kumbuka show na show ikora abapompa hariya baraturindiriye Elisa Romf Elisa by the way twaravuganye ariko mu Bubirigi hari abarundi benshi sana hari abarundi benshi hariyo ba amipro ndamwize Mbanza Hussein Asana Ramuzi hari witwa undi mu Kanyosha hari abantu benshi nuze hariyo ba Mika ya mu Kanyosha Bwana Buja ni mukuru wa Papa Ben ababene bose bari hari ariko amipro uzosanga asha bacese bose muzohura nabo abacese azohura na ba mipro kwe pompo zoba tabure ndagusavye bana ntuzurege ubahesho yani seve kabisa ndagusavye ariko Imana ibirimo Israel ubunye uhera ndamwizeye uhera uno munsi bana repetition bana magi kubita ariko ndabona kwikoresha n'amaguru urazi ure mana mafuri Israel urazi dusuruhe yo hari aba MC benshi cyane hari hariyo ba Elisa ba Sadbi azovuga ati je ni mundekera mi pro niwe azomamagara kuri stage tubakorere kwanza kanga ariko ubundi jewe ngiye kugira ngo before yuko Sadbi aduka kuri stage mbanze nkore hama mamagare Sadbi wozo uzokuranya umuco w'amagara wa Sadbi yes kuko nyuma yaho dusana gukora ibindi ariko Sadbi mengo nazo ari inyuma y'igiteramo ngo hazarimo na Kitoko kuva mu gihugu cy'u Rwanda hazariyo Kebi Boy n'umurundi oya ubu ari muri Canada naye nabonye n'abakuri barakoze n'uwitwa Sostes ariyo nandi baririmbyi babiri nabonye nuko bavuga ati ngo kuri atadviza turaronka nabone bazo muri ico giteramo afishe nayibonye Daboje nakiri oya ndabavuze no Bface na Mona Bface nabasaho garagara mu giteramo i Buraya nawe navuga ati nuko tutararonka zarashiyemo Bface yararonse yabaze kuronka kaviza nibazaye ko turindire afishi sohoke ariko igiteramo cyo mu Bubirigi categuwe na GC Entreprise igiteramo zorongano benshi ya Claude tunamuramutse cyane ni igiteramo kirindira n'igisika n'abatari bake Bizimana Abubakar Karum Sadbi niyo so ya mbere azobakoze mu Bubirigi azonabica izobera hitwa Blue Bruxelles izo bari tariki 5 z'ukwezi kwa 10 ubona neza yuko azo ariyo Sadbi Kitoko mu Rwanda Kebi Boy nonyene mu Burundi aho izobera se hamwe nuze yavugiritse atotona na Miki
oya Blue Bruxelles ni kibanza kiberamo amasho gikomeye mu Birigi niho Daju yavugirije niyo Kigingi yakoresha ya mbere na Ruga na kiri kubakoreye niyo Ruga yakoreye niho Bellissima Fernando yakoreye niyo Dramati yakoresha ya mbere ajana na Paula hazoba hariyo DJ Saido DJ Miki n'umurundi MC Elisa n'umurundi kazi nawe yasanzwe aba mu Bufaransa hamwe na MC Ami Pro kwinzira muri ico giteramo yaza yuko tuzongera turayibabwira ariko n'abakeneye ama reservation bashobora guhamagara kuri +33 699 40 43 68 none Elisa ujya MC Elisa n'umwibuka pompe mundirimba afisa amanyama ajariwe bafukana vava yahora natamba n'ibintu vy'ikirungu kera bari bishima sana twagenda muri Sadbe acha compose indirimba aho nyene Elisa na vava yari inspiration yavuye hajya afisa amanyama gashasha Elisa bazantyana nawe bari bafise ibintu jambo acha kwita indirimbo yitwa basutwa aho nyene Sadbe haje Sadbe twavuye kuri aba Israel Bisabanyama eka twibandanyirize Elisa ujya Loha yitwa Elisa Loha Morandai muchoko Elisa na vava afisa amanyama atwirukwangana uwo mukobwa ariko Israel dubanze tugaruke kuri Sadbi mu myaka 20 ari muri music industry agiye gukora igiteramo asindirimbo zirenga kuri 60 zose ziri hit nibaza yuko mu ba artiste bari bamaze kugenda mu Birigi muri kino gihe nta muntu n'umwe asumba repertoire cyangwa asumba playlist umuririmbyi nka Sadbi twitege iki kuri Bizimana Abubakar Karum twitege iki kuri Sadbi ku ncuro ya mbere ku mugabane wa Burayi ku ncuro ya mbere mu gihugu c'Ububirigi nyuma y'imyaka irenga kuri 20 ari muri music industry. Imana ishimwe yuko uzoba uhari icya kabiri je novuga kuri ico kibazo uvuze hamwe yogira Imana nyene na Kentp akaronka visa bakajana undi Sadbi iciza cha Sadbi nuko ategeza kugenda ari kumwe na Kentp sawa rero agize chance nziza bakajana urumva ikintu no musaba Kentp niyiruke hariya muri kwa bamiri aba producteur nk'aba Joel bande abantu bose Estukiz indirimbo ziya zose bakoze bashore kuzimodifia bazikore comme semi live ana nka kujyanye Joel yafashije Fernando muri ya show yo ngaho kuri Van Beach we ntuvise umenga harimo na agatashiramo akantu Sadbi yoca nabica kundirimbo ziyaza naramwishe izi zamusubize bakazimodifia ijya quality ya kera donc bakazishira muri munuze ya izi zareka mbege ko nindirimbo hariya abarundi benshi bagiyeyo bazizi baramuzi baraje mu ma evenement urumva nukuri kw'Imana rero akaca yongereza naba bagiye vuba kwari aba diaspora ejo bundi bagiye bamuzi Sadbi kuri performance rero muri izi za umubabaro izi shasha izi za beautiful bari kumwe na Medi za feel love no love zo completa muri ziya za kera aho nyashobora kugira show amasata tufasilma ata muntu anyagaye ata muntu arambiwe ari kuririmba do A jusqu'à Z ari kumwe na micro ndazi yuko hajya ariko Israel twemeranye neza yuko Sadbi ni numwe mu baririmbyi dufise hano mu gihugu c'u Burundi azi icarico performance nziza ariko urazi ikindi nasho niko ndabona gani ico tucemera ica kabiri twemeranye neza yuko Sadbi numwe mu baririmbyi dufise hano afise igikundiro gikomeye kandi cyane ica gatatu Sadbi n'umuririmbyi ashobora kumara kuri stage amasaha 3 aguha show imeze neza
ze ku ruhande rwanje novuga yuko GC entreprise ya Jean Claude yagize choice nziza kuzana umuntu nka Sadbi mu Bubirigi ariko dusimene n'aba Frank Pro nabo nyene bakora isoka byose kugira ngo promotion ya kino giteramo isobore kumera neza. Amakuru maze kuronka nuko amatike yamaze gutangura kugurishwa hagisigaye ukwezi kugira ngo show ishobore kuba. Mbe muzogenda rya show ni rya Show izoba le 5 October. Ami prazogenda nko mu kwicenda. Uzogana pompo ugira dutana akazi Azogenda mu kwicenda ami. Ashui. Ubayi. Ubayi. Ugiye kura ry'umuyondi muta. Amezi 3. Uruhuzi. Ariko ndizera ko ari indi shumu zoronka hari. Yes, za France. Chupanga batino. Hari abantu bamaze gutangura kutuvugisha. Chupanga batino Nyerere hariya muri Paris. Dushobora gukora show za Allemagne. Mu Budagi, Swede, Swiss kuko Swiss azo hariyo nabakiri kuna Double J. Aho turashobora kwakora ibiteramo ariko gusa kimwe abantu bamenye yuko nibaza ari benshi mu Bubirigi kugira ngo dusobore kubandanya dutezera iteka igihugu cacu. Yego from na Denmark muje nabonye na Jove bien yamaze gutangura gukundwa hariya. Challenge yabo. None we indirimbo yakwije muri 2 semaines. Bene mva ko ari hit song. Bazi ubu abarundi bari hariya bariko barakurikirana indirimbo za Sadbi zoshoye kuziririmba. Kandi ikindi naco gami n'aba DJ bariko barazikorerako. Urazi ikindi naco niko ndabona. Sadbi sinibaza ko abadanseri bo ngaha bazofata bazoronka visa. Je rero ndiko ndabona kumengo target plan B ya Sadbi ariko ararondera aba diaspora baba hari baba danseri adashobora urazi ko Sadbi basanze aririmba kandi akunda no gutamba atogira ibintu byinshi pompa nubwo yogira akobwa batatu ariwe oya akobwa benshi arondera basa abahungu babiri akobwa babiri agwa semi live ko asha ko atabura bien à l'aise amarebe muri ziya ndirimbo za Wezere acarondera batatu bawezerenge rero bagire Kemes ariko Israel imbere yo kunasima twakira umutumire ndasanda kubaza kino kibazo ndasaka muri na minota 5 tukivugeko ni kubera ko umuririmbyi y'umurundi iyo atanguye gutera imbere canke yatanguye gushika kure cha turonka ibintu byinshi bimuvugwako ega si mu baririmbyi gusa hano henshi ofete iyi monde igizwe n'amashari ariko mu baririmbyi hoho bica bimenyekana cyane. Bon muri rusangi no kwima amatwi abantu baduca intege no kwima amatwi ivyo bintu bica ku mbuga canke bivugwa ko donc muri rusangi hari ukungene hashobora okay Asane je ashobora nk'ubu Asane ana ijya korora yawe ihevye gukorora ukacuja muri V8 urumva uyibagiye kata ukayibagira korona kabaye gukorora kwita V8 ejo commentaire cyatize nyinshi batavuze ko uja mu Tanganyika Freemason mu Tanganyika bakora iki baca bavuga ngo Sugar Mami yagusohoye batavuze Sugar Mami bavuga ati sinzi ko wagize nubwo yo bari Imana yaguhezagiye aka gift nyene waronse muri family bakurungiki wenye ni babitahura oya ujya yarozi mve ariko ivyo birakunda gushika ami uyo commentaire zizari nyinshi gusa nyene muri entertainment ni viza kwerekana ivyo bintu ariko kurundi ruhande jewe mutamano yambwira ati unezerewe gerageza pole pole novyerekana gaholo gake kauka yagira umuntu azomenya hano kuri ubufu bwa umukate w'umwana nibibi baca baturira murumva muri entertainment naho uronse visa usanga waryohewe usanga wamaze rero hari abantu bitabaryohera baca bagira ishari waronse imodoka ukaca postinga babone gusubikura itemberamo ubundi ni vyiza ko umuntu yaronsa akantu yipowera
kwera iyi monde je niko no bivuga mugabo mu muziki biragoye ukabinyegeza ubinyegeje naho kandi abantu baba bashaka kumva ati ujya abikuye he oya bashaka kumva ati ujya ni sawa ujya muririmbye ararenze umuntu afisi iyi haba mu ruzu nkuru tegerezo kusanga wabigize ariko muga mu wundi buzi hari ababifise ariko atavyerekana ariko ikibazo ndiko ndagira Israel sinzi ko twatahuranye ibi bintu bica biza hakaba amajambo avugwa aha na hariya ugasanga hako twumva ngo indirimbo yasohotse hako twumva ngo hari giteramo kigiye kuba ugasanga turi mu bintu bitaza kutwubaka ahubwo turi mu bintu biza kutubomora uratahura ico kintu ugasanga twese turiko duha umwanya ibintu atakamaro bidufitiye turiko duha umwanya ibintu bisobora gusambura unashima na entertainment yacu ariko twebwe tukabiha umwanya uriko uratahura kubera iki tubiha umwanya kubera iki tutovyihoza hama tukaraba ivy'agaciro akaba ari byo duha umwanya kubera iki twese tujana navyo tugashigikira ugasanga iminsi 2-3 hari kwavuga ibintu wabaza eske ibi bintu bifitiye agaciro ka entertainment nta na kamwe ugasanga ibintu vyabaye hagati y'abantu ari babiri biriko biramenywa n'isi yose niko vyari bikwiye kugenda hoko gwiki kugira ngo duhwe ikibanza ibiduteza imbere tureke guha ikibanza ivyoza biducanishamo canke ivyoza bitwerekana mu babanyi canke mu bandi yuko ahubwo mindset yacu iri hasi urumva uwo muntu aba yabizanye yabikreye canke yabidumishije nawe abafise icashaka abafise cagamije ashaka abashaka swat nawe nyene amenyekane canke urubuga rwiwe rukurikiranwe donc ivyo nuvumenga c'est normal kuko hari abantu bakamisha mu gucafuza umuntu kugira garagare agira iki kandi rero ntashobora kuvuga bidondo na karorero ntanze atakintu ashobora kumukura atabantu bamuzi canke bo create bo haguruka canke bagiri acaraba ya nyenyeri nyene yikira la shininga ategereza kuvuga aca doma ko kuri uyo nyene ati none bavuga umuntu atacu yanze oya bavuga ati ujya ni sawa kubitategetse nyene nuko ami pro rero we t'inquiète nimba ari wewe nimba ari satbi oya ndiko ntanga karorero kwimaza iminsi sinzi ko uri kurayibona muri entertainment jemba mbona yuko nta nagaciro bifise hari bierutse kuba kubaririmbyi babiri bahurike mu bari basanzwe bahurike mu mugumwe we love music ugasanga hari ko arabi ibintu ku mbuga wagenda kurabuka ugasanga nta kintu na kimwe biza kongera muri ino entertainment yacu uravyumva kuko ico ntawura jewe nuko peu importe nuko umuntu atabashaka kuvyinjiramo cyane ariko iyo abantu bahuye ari babiri en dehors ya entertainment nibikwiye ko twege nivyari bikwiye yuko abantu bose babizana ngo babimenye uratahura ico kintu kuko ivyo bintu bibaye nivyigera biza kuri zino mbuga uratahura twe tuza kumenya ikintu carabaye je numva rero yuko nitwari dukwiye guha umwanya ibintu bidusamaza ahubwo twari dukwiye guha umwanya ibintu bitwubaka bikatwerekana muri societe yuko ahubwo turi abantu baciye ubwenge kandi turi abantu bagaciro bashobora no gukora ibintu bigatuma n'amasosiyete atera imbere je niko ndabibona yego nuko bega bitezo byokwiye kugenda sino mu Burundi nabonye barakunda ibintu by'urusaku barakunda ibihuha urumva usanga ukrea akantu kuri asancha kuri inde ebana nubwo baba bakubeshe mu kubihanahana ni umwanya muto kandi bacha babitaho sheregeregere uwo muzi kuri rezo sose bari wowe gusa so
Amipronwe nabonye yanditse akantu karanyubatse sana. Kavuga gute? Ece ngenda kugasiguza. Kumusiguza. Yavuze ati wanditse ngo biragoye kunca intege jewe. Je nta ntege mfise kabisa. Kubera nta ntege mfise. Go kabisa. Ariko nivyo Israel nonda kubaza. None uravye imyaka baziduciye iyo aba tuzifise. Baraheze. Tuba twarapfuye. Barazinuno kubera baraziduciye babona tugumye duhagaze. Baraziduciye bazi ko dasuya kwiruka babonye tuguma twiruka. Bakibaza impamvu tuguma duhagaze. Bibagira yuko burya twebwe nta ntege dufise. Kuko twebwe ibyo barazinonuje. Imitsi yose barayigegenye. Twebwe ibyo dukora Israel. Si twe tubikora. Tubona vyabaye kubera ivyacu Imana ibirimwo. Uratahura ko kana. Ivyacu Imana ibirimwo tubona vyabaye. Kubera kunca amavi. Kubera nta mavi mfise. Yego. None ga Israel. Biragoye kumvuna ukuboko. Takoko nigiri. Ndakubaza ikibazo. Mu byo waciyemwo byose. Uno munsi yo bari ikintu kiguca intege. Je nkeka nizo nigeze. Twakire dream house. Barazinonuje. Mana yanje. No, Israel, hari gihe usobora kuvyuka akajanda guha karorero. Hari gihe usobora kuvyuka ugasanga ku mbuga ni wowe gusa. Ukibaza uyu muntu bariko baravuga ni jewe. Urumva? Yo, rero kera je gusa byara stressa. Bacha wiyugarana kwa zimya telefone. 2014 13 guy. Yo, nagira pressure. Urumva? Tukagenda nko bisemseka. Hypertension. Oya bakabura. Ingwara bakabura umupeti akora abiri yashu. Uje ubuntu haraya kuntera amashinge ngo bamvuze jewe. Warajahe. Wajahe. Wajaza semseka. Je ndibuka ama yazani versaire na créa mi. Urazibuka se kuri black and white. Na magongi ni y'abanyeshuri tukume na DJ show Israel wase umunsi Fizo yashasora indirimbo yitwa c'était en 2009 muri hari abaye gongi niki abana kuri new school na international bajya ba Santiana bakira ba miss aba uriko byo bya miss byabera kuri residence ubuntu hagishusha bora ikiraza kiyagiye nubibuka nuze ya Fizo na Sony nibo bari bagezweho ebana ndibuka yo gongi niki nateguye bagira bayindangurire Sony kabushershe kabutrouve yambwiye ati mzee ebana shaka na ambwira Fizo ati yari umunsi yacyasora ijya ndirimbo yitwa Manika sawa niko sawa nakula hela yangu kiyagiye baze pressure twaronse ahubwo Fizo je yaranye space sana ambwiye ati piti yangu ega nuko nyine bigenda muri industry dafise umutima umwe n'ibiko nikuri ko manager ndamushimire sana witwa Nicola na Daddy je niwe nasanze araba DJ akaze nga witwa Nazi yavugiriza muri Evasion Nazi amazimi saba mu Rwanda umenga oya amenga bino afukana na Jumbaza ujya Jumbaza avugiriza muri HPL iba yana n'abakera pombe Nazi yavugiriza muri Monocle sinzi kwibaho boîte yari haya muri Cathedral urumva jewe nanje ndabijemo akabiti kave muri Pentecote nambara masate Karibwa kahise Israel. Reka nzo yitera inkuru muri iyo ntayanjeje nzo yitwa. Uzosha muri Buja TV. Ba minoti. Ujo rambona ndiko ndavuga ubuzima bwanje bw'umwuga. Barezo se. Kwa ntuzobuvuga. Oya reka. Zoshinga nahe vraiment aba jeune benshi. Reka aba jeune pompo. Kuko gitoza kubasura. Hano batazi yuko wahora uvuza muri Pentecote. Igitari.
none ejo bundi twari dufite n'abantu bakazi yuko wigeze kuja no muri karaoke ya Peace and Love uravuza none aho se navyo kwa Siriro mukabondo urahazi n'abamanjuga na yoya muri band yitwa ntuze Troubadour band yamushaye Merisan ba chance bagihari ba Ariane navyo bazi reka twakira muri Dream nta kibazo reka Imana tuzigame gusa abajene ubu tuzonokubwira tuzobashingira naye kubera nibazoce mu bintu twaciye ariko Israel gusa no kubwira mu kurangiza nuko Imana ibirimo uzotahura iki kintu mu byo ukora byose wozoshire gusa Imana imbere unakore ibihwanye n'ivyo ategereza gukora biciye mu muco hama ibisigaye ubireke kuko wose we wikoresha ivyo dukora twebwe tubona vyabaye kubera Imana ibirimwe uzi impamvu reka ndayikubwira wa mwana w'umuntu ashobora kuba kwanga sivyo ashobora kuba kwanga akavuga ati je combo na Israel atakiri kuri no sinojyohego ariko uyo mwana w'umuntu twe nituzobaho muri uyo mwana w'umuntu nazi ubu turi 15-14 uravyumva nazi ko 15 za kwishikana nawe nyine nagumabwira Imana ati Mana fasha ejo nzohashikane ariko umuntu wenyine afite ubwo bushobozi bwo kumenya Israel kazoza kiwe uko kameze n'umuntu umwe gusa Mungu uravyumva iyo umaze gutahura ico kintu uca utahura yuko wewe ntacuri ahubwo Imana nigukoresha ukabona vyabaye amipro wikorere ineza wirenganira kandi ndakwinginze wevuga ati Imana ibiri ntuzukora ikibi bambe uzokora ikibi ineza itakiriho niko bimeze bavuga ngo uzokora inabi ineza takihari iyo neza rero ntizokwigerereka kuhaba uravyo ineza izokwamiriho none wumva woro umwanya gukora ikibi mu gihe ineza yamiriho nibaze no muntu niyagushavuza Israel mubwira ati ivyanje Imana irabizi kandi Imana ibirimwo courage sasa none ga Israel waruzi kuzoshika ahantu none ni duhari nejo turahari secret ni imwe gusa urumva abo gerageza kuguca intege bima matwi urumva ubandanye ukora sino bakeneye kugira ngo haje uri bahaje wa muntu yitwa gute Mungu ni mwema tumuramutse Mungu ni mwema mani muhumugisha cyane ndamutse umuntu yitwa Peter Nganje ariko Israel ndashaka uzoshikana kwa Peter Nganje kabisa Peter Nganje uwo mwereka ijya visa direct aka $200 yo chakagu aguterere Peter Nganje umuntu w'abantu khani yakomo sava meze neza ndaho ndashim ndamukiriza Israel amahoro cyane ni sawa yego muri 2009 warufise imyaka ingahe gafara ndagusavye umbwiro please hari gituma ndayikubajije Oscar ratweze Oscar aranze Oscar ujya twaranye kukaragwa Oscar uyu mukane Oscar Imana muheza natera imbere urumva mwararanye he baya ba Oscar Imana barasiragurinze baja kuja kurangura Uganda batasi niyo hari bagaca imbarara kare kuri ama station twahagarara tukabanza urazi ya station uja mu Buganda uramubaza hano twabakanombe kujya nyuma azoyikubwira je narigeze kugenda na K-Back Kampala Mutama urabona kuri ya station imbarara mubanza kuvayo mugahitana ikintu cyo kunwa urayibona imodoka iradusiga bagena na gaga Chage twagera na volcano kabisa ujya budodane bwari tugira dushike mbarara bwaranyica waramaze kuri ripira wo mwisashi Oscar akubwiye ati munyibukiriza agapira wako mwisashi Oscar ujya ranzi yarazi iyo twavuye Imana ariko ibahezagire kube anzigo babishizemo yes Hania muri Dream House mumeze gute rero muri Dream House tumeze neza turaho turakomeye ego dufafitiye bishasha twari tubakumbuye Israel kaguma ryohe Israel habaye mana yancewe hari warufise 4 ans
muri 2009 imyaka ine nukuvuga ntiwatowe bana mwici tuandanye na Dream House pardon Khane muri 2009 arose imyaka ingahe ndacaharura ami Okay basanga tukubaza ikibazo warabonye nzige yaravuza black and white oya basi oui na Avana ntiwayumva ego narayumva no muri casino ego waragiye muri raka oya rhythmique oya yo Yesu tia Maria bana yanje we ego hose yo Kwaje bundi mvugiriza muri Star Hotel nkeka mwa ego aho hari muri 2016 yarasi imyaka 11 ans yakwira kwije 11 yiga mu wa gatanu muri primaire mukana nyana n'umugéante nyene none nta nwa mega 30 ans erega aranavyuka sezera akanwa amata n'umukate papa wasi wize he numva stop play Israel naraje mu mantuze yawe yose kandi imyaka nayo no harura nkazana calculatrice tuendane na Dream House tukubaze basaka bazo kwamatsiko urigurira umukate rimwe ariko muhira usanga bihara mu masororo yego mane yacabikoze warigeze kurara ubusa oya alhamdulillah oya iwanyu marafisa amakaro abibroda guseye tubandaje sino udashaka ko hari atwanga mubaza ati Khane wararavye tiji yamadese anime ya kera oya kamera wanyu abana bajya amafiriti misi yose tuyajya mu misi mikuru mayonnaise na nitera bitabura kabreba mukaru acha kubwira ati mama vya vrai mukaru vrai cyayi cya mukaru yes Khania reka twigarukire muri Dream House avugwa maki nyuma ya Big Summer promo tubandanya mu biki murantunga muri Dream House turaho turakomeye Big Summer promo novuga ko dusa nabahagaritse uyu munsi uko murabizi neza ibikorwa abantu bashi barimwo aho ahantu hashi hugaye rero Big Summer promo nayo imiryango yo kuri novuga twari twavuye kuri Village Market murabisiko twaje kubibabwira hanyuma turi mukira nyuma ya turi mukira anyi imbere ya kiosque imbere ya Avenue de la Mission none naho twugaye imiryango yaho tuje kubabwira ko Big Summer promo muzohora muyibarizwa muri Lumitel Big Shop ego twaje tuzananye ya produits bya bidandazwa byiza cyane gose nibutsa ko mu byo dufise turafise ama telefone meza cyane meza afise ama capacité manini afotora neza novuga ama marque mashasha ZTI Wiko Blackview ku ma telefone fixe yo mu ma service atandukanye ama Nokia turafise iPhone nazo nyene zirimo muri promotion ariyo iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus harimo ama Huawei telefone ifata neza connection na Nokia C12 tubibutse neza yuko harimo ama smartwatch ya marque atandukanye tubibutse neza ko harimo ama wireless speaker tubibutse ko ama routeur ya Top Link LB Link yose arimo nibidi twage turongeramwo mwumve ngo nimutasubira kubona aha inyuma ya Palais des Arts hatariko turi ntimwibaze ko Big Summer promo yaheze ariko mwitege ko mwiyi minsi nyene mutungongera kutubarizwa muri Lumitel Big Shop. Yes, nuko bimeze kubijanye na Big Summer promo ariko akaruso kubakunzi ba Dream House ka Big Summer promo naka uno munsi nigiki mwishimira kuba Big Summer promo yaraje. Igituma twashizeho Big Summer promo ni kugira ngo twugurure imiryango ku bantu bagenda batandukanye
mvuze kugurira imiryango ndavuga ku vyerekeye amapri hari umuntu adushobora guhonyora muri Dream House kubera ko bavuga ati nukuri igiciro sino citura canke ibihagurirwa ndabizi ko bikomeye aha mu Burundi niyo reputation d'office ariko je umenga sino kwipermeta kuja hari ahantu nahabamwe nabariya ariko uyu munsi twaraje tuva mu biro tuva ahugaye hama mu kuhava tuvayo twamanukije ibiciro kugira ngo tuje habona tuje kwibarabara nawe munyagihugu atarazi address ya Dream House atari yibaza bivanye nuko yoba habona hasa canke yoba yumva uko bahavuga yumva yuko ntiyo kwisanga tumusanga hari tumusanga ahantu hagutse tumanutse ibiciro kugira ngo nawe ashobore gushikirwa niko kugurira imiryango twagize kugira ngo umuntu wari we wese ashobore kumva uburyohe bwo kugurira ikintu muri Dream House ashobore kubeneficia nawe novuga ku vyiza birangwa muri Dream House ku bidandazwa bihadandarizwa hari amatemonyaje mushobora kuba mwararonse nyuma ya Big Summer promo mwaramumaze gukora nimba zihari ziravuga iki baratubwira baradushimira baratubwira ko twobandanya Big Summer promo hari uvuga ati ahubwo nzoniyongera kariya kantu nahaguze nzoniyongera ige telefone nahaguze ahubwo nzoyigurira n'umwana ndayigure n'umukurikira ariko reka manze negeranya amafaranga urumva hari uhagurira ama écouteur akavuga ati kubera iki ntari naraje kuko Big Summer mwari mwarayitebeje hari abahagura ama smartwatch bakavuga ati none weekend sinamenye amagara yanje hageze hariho ahantu maison de vente ishobora kubifisa amasaha meza kuno onye hari umuntu uyu munsi ashaza akabego kubivanye na produit yaguze muri Dream House akavuga ati none kubera iki ntari bwabimenye urumva gusanga hari ababishira ku ma statut tukabona nko mu client yashize kuri statut tukumva ko biraturyoheye hari ababitubwira bati nukuri ego ni mwebwe gusa hari ubona yuko yamagaruka misi yose uzo wumva ati jewe narungiswe n'uwaguze ikintu ngankeneye nkaka kana akaza afise ifoto akwereka ati hari umuntu na fotoye kuri we bivanye no kugene numvise ariko arivuga amazina akaza tuvuga ati iyi niyo shaka umva ko natwe bica biduhimbara kuko view yacu yari kugira ngo dushobore gusohora hanze ibyiza dufise muri Dream House yes hambavu ivyo rero nibihe bintu dushobora gusanga muri Dream House mukora jari na jari wo bakenera yo basanga hehe canke utari hafi yo bahamagara kuri nimero iza imbere yuko turangiza hania ibi hari muri Dream House nkuko musanzwe mubizi hariho ama telefone y'ama marque atandukanye hariho amasaha ama smartwatch yo mu ma marque atandukanye hariho ama routeur yo mu ma marque atandukanye hariho ama wireless speaker yo mu ma marque atandukanye nyene hakabaho ama caméra de surveillance hakabaho ama pochette hakabaho ama novuga ama routeur na yavuze nibindi harabamwo ibijuwe by'abana ibijuwe by'abana biteye imbere bishobora gufasha umwana wawe ugasanga agafarase sigaye akazi canka kongereza umva ko bari ibintu byo kugwego go hejuru hakabaho tugaturagira ibintu byinshi bigenda bitandukanye karibu cyane gose hama ubushaka kutuvugisha ubushaka ko tumwereka ibyo tugurisha kuko arabana bavuga ati jewe icosha kugira umutima wanje wumve yuko ufashwe ngirizwa kumva hanyuma yo kumva nkibonera genda ku rubuga rwacu kuri Facebook na Instagram ni Dream House hama kuri site yacu naho ni dreamhouseburundi.com ndasubiramwo kuri Facebook na Instagram ni Dream House Burundi hama kuri site ni dreamhouseburundi.com ufisi icabaza canke imuvyo ntadondaguye ico yumva ashaka ku mutima yumva ko ashaka kukibaza hari ico yumva ashaka kubaza canke intererano arashobora kuduhamagara kuri 69 ubusa6 ego Hania nimba takindi tugusimire kuba wemeye ukaza muri Buja FM kuba wemeye ukaza muri Hit Connection nanje ndabashimiye cyane gose ya mipro shimira abakunzi ba Dream House shimira abakunzi ba Hit Connection shimira n'abakunzi ba Buja FM cyane nshimira n'abakunzi tutera akamo hama bakatwumva bakatwitaba ego urakoze cyane Imana iguha umugisha yes nuko yemeze yari Hania ndabibutse yuko hari ya mu ntara nziza ya Rumonge ku munsi wa gatandatu azoba ari biciga kuri stade Izere muri Ivo Media Group yabategura igiteramo kidasanzwe bise Amashuha Festival Azario Alvin Smith Lavage Azario Arnovich Super Half Fernando Mr. Aye canke Belissima Tassa Oda Azario Samaria Daniel Rasmi Azario
abaririmbyi benshi kandi bakomeye. MC azoba ari Ami Pro n'uwitwa MC Msaba. Kwinzira azara amafaranga 3,000 n'ibihumbi 5 izotangura isaha 8 zuzuye neza ku munsi w'ejo binadukundiye muri Evo Music cyangwa Evo Media Group isanzwe irongowe n'uwitwa Mapound. Tuzobakira hano kugira ngo dusobore kuganira batubwira aho imyiteguro igeze, ariko ku munsi wa gatandatu abanyabujumbura muze tudugire rimwe twese tuje mu Rumonge turyoherwe. Niho honyene hazoba hari ikirori muri ino weekend. Rumonge turaze MC Ami Pro, Fernando Mr. Aye, Arnovitz, Super Half, Alvin, Tassa Oda, Msamaria n'abandi benshi. Wallahi azoba ari bicika kabisa, azoba ari bicika, azoba ari amateka adasanzwe nuko bimeze. Ariko ndabibutse abariko baratwumviriza yuko club yitwa Intwari z'Akaranga ni club yatanguye itariki 12 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2014. Bamaze gukora indirimbo zigera kuri 20 zifise amasanamu ni 3 ziri kuri YouTube. Bakaba bagiye gukora indirimbo nsasa n'indirimbo bise Soromera, n'indirimbo audio yakozwe n'umunyanyuzi Mugisha Amir, ariko amasanamu akaba agiye gukogwa n'uwitwa Landry Sibomana canke Landry SB. N'amasanamu bazoshutinga ku munsi wa kabiri w'indwi iza, bakazoyashutingira hariya mu ntara ya Mwaro, ariko audio yaramaze guheza gukogwa. Audio yakozwe na Mugisha Amir wagize mastering n'uwitwa Bedi Best, nako Trust Beats niwe yakoze mastering ino ndirimbo. Tuzogerageza kurondera abahurikiye muri no mugwi Intwari z'Akaranga kugira ngo dusobore kuganira batubwire ibitari bike y'aba challenge bagenda barahura nazo n'ibindi bitandukanye. Nuko bimeze ni Buja FM, ni the number one soca station in our country, the sound of Burundi. Ni Hassan H, DJ Israel, nitwa Ami Pro, the MC's Electricity. Izere yuko muriko muratwumviriza muri benshi, muri mu mihingo itandukanye, ariko ndamutse abariko baratwumviriza nabonye ngo hariyo programme ya umuparticipant ari muri ayo matranche d'âge ba mu domaine ari diversifié asika kuri 18, aho umuparticipant atora ico umutima we umubwira. Non seulement ayo ma discipline cyangwa ma domaine, barahabwa n'inyigisho formation zihagaze ku mathématiques atandukanye, haba ico bis la découverte de nos talents par des professionnels ba développement personnel. Hari ama forme atatu atandukanye ya inscription. Musobora kwiyandikisha kuri 20,000, musobora kwiyandikisha kuri 100,000 ni access kuri vyose ku bana b'imyaka 7 gushika kuri 13, ariko kandi ushaka no kwiyandikisha kuri 75,000 ni access kuri vyose ku bana bafise imyaka 14 gushika ku bafise imyaka 20. Kazotangura la semaine prochaine jusqu'à le 30 août, du lundi à vendredi, kuri lycée SOS de 8h30 à 17h30. Harona ma formation ryoshe cyane ku mathématiques ari tellement important. Abastar batandukanye bazoza barabagendera kugira ngo musobore kuryoherwa hamwe, munatwenga mukifotozanya nabo ba artiste batandukanye n'amancadrement y'abazene bari mu mavacances agiye kuba kugira ngo musobore kubandanya muronka ubumenyi butandukanye. Usano kubahamagara kuri 68 96 18 24 cyangwa mukavisita ID yabo ya Grow for Tomorrow. Nuko bimeze.